mu byo dukora tudacika intege, nuko mu byo dukora tubandanya dutera tuja imbere, nta gucika intege birimo. Turabandanya nubwo abaduca intege ari benshi cyangwa havuga ati ibintu bimeze gutya na gutya, twe turabandanya ntiducika intege. Urakoze cyane, tugushimire. Yego cyane, ndakunda guhura n'ingorane zitandukanye mu mvo z'uko ababona tuvyegeranya benshi batwitwa bavuga ngo ni yarara, abandi ugasanga ntibabibona neza, akenshi naho byegeraniriza ugasanga harakugora cyane. Iyo niyo ntambamye dukunda kubona muri ibi bintu cyane, niyo ntambamye. Ndashobora gusaba abo babishoboye afite umutima w'urukundo akanterera ari nka kaniforome cyangwa nk'amakaye y'abana bakoze. Nka Vision Talk Media, ikinyamakuru cakugendeye kirakwemereye kuzogufasha amakaye 10 muri abo bana kugira ngo bigende neza. Turabaramukije amahoro y'Imana nshuti bagenzi miko muradukurikirana kuri Vision Talk Media. No munsi udasanzwe aho twagendeye umukozi umupambanyi asanzwe ariko arakora kugira ngo arabe ko yo kwiteza imbere uko biri kose. Aravuga ngo reka nkora amaboko mu mpuzu kugira ngo nkore. No munsi rero twamugendeye kugira ngo tumuganirize, abaganirire nshuti bagenzi, kumbure mugende mumenye ubuzima butandukanye. Hama nivyo rero nawe suwundi numwe mu bariko barakora kugira ngo biteze imbere, kugira ngo barabe ko hari ico bohava bashikako mu buzima uno munsi canke John muryango wabo. Hama nivyo rero turamuhaye kaze umutumire wacu kugira ngo atwidondore, atwibarira ati ni atubwira akazina kiwe mu majambo abiri canke atatu. Turaguhaye kaze. Murakoze cyane. Je nitwa Sengimva Deo. Ibi bintu kubitangwa uko nyene kubera atamitaye nari ifise, ndabitangura buke buke cyane, yiga n'umugambi wo korora tujya tuntu tujya dukwavu tujya dupanya. Urakoze cyane Deo. No munsi twakugendeye aho twagendeye aho usanzwe ubaye, aho twabonye usanzwe uri kurakora kugira ngo urabe uko wo kwiteza imbere. Hamwe n'ivyo rero vyaje gute kugira ngo wumve ko wokora kano kazi, aho benshi babona ko mengo nakazi kagayitse, aho babona ko mengo ntiko shobora gutunga umuntu, vyakujemwo gute? Murakoze cyane. Nararavye kuntu umusuma yo ivyo bamukubita, ncamvuga ati je nanje sinokora nk'ivyo by'abasuma, reka nanje nige utuntu nza ndakora mugabo tawurinda atatawo nkubita tawo nyiruka inyuma. Urakoze cyane. Hama nivyo watubwiye ko witwa Deo, mbega usanzwe wubatse, urafise umuryango? Yego ndubatse. Usanzwe ufise abana? Tubwire nyene tuganire nkuko turiko turaganira. Yego. Sanzwe ufise abana, sanzwe ufise n'umudamu. Urakoze cyane. Aho rero twashitse aho usanzwe uba, mbega Deo tukwibarize umunsi utangura ukiyumvamo ko ushobora kuza uratoragura no kinju canke bino bicupa vyakujemo gute? Wavyiyumviye gute? Bivuye kuki? Vyaje gute? Mu kuvyimvira nabonye atamutahe muremure mfise wo gukoresha ngo nkore ibi na biriya, ndaraba mbona hariho n'abandi bamwe bitoragura, nanjye ca ndafata umwanya mbona ni ibintu ushobora gutoragura nkakora, nanjye ca ndabitahera ico gihe. Urakoze cyane Deo. Twongere tukwibarize, uri umwana ntiwatubwiye, usanzwe witwa Deo, uvuka mu ntara iyahe, wakuze mu buzima bwawe wakuze umeze gute? Tubwire tuganirire. Jewe nitwa Sengimva Deo, mvuka mu ntara ya Ngozi. Ego, hamwe n'ivyo Deo umaze kumanuka, twibaza ko usanzwe ufise igihe ubaye hano mu gisagara ciza ca Bujumbura, hano neza na neza aho bita mu Kanyosha muri quartier Gisyo. Ufise igihe kitari gito uhabaye, wiyumviye kumanuka. Igihe wamanuka vyagenze gute? Tuganirire kubera ko umuntu yamanutse mu gisagara arahura n'ibibazo bitandukanye, nawe vyagenze gute? Turaguhaye kaze. Cigihe namanuka mu gisagara naraje nashikira mu kazi ko kuropora, ariko karananira, gahavuye karananira, nca ndasubira ruguru. Mu nyuma ngarutse
niho naca ntangura gukora muri ibi rero ndi nivyo watuganiriye ko waraciye no mu kuropora twumve ko nshuti bagenzi muriko muradukurikirana turiko turayagana Deo umwe asanzwe ari mu basanzwe bano bagura ibikinju canke basanzwe batoragura amakopo aho yavuze ngo reka nkura amaboko mu mpuzu kugira ngo nkore kugira ngo ntunge umuryango wanje ndetse nanje nitunge ejo ngeraho nigejeje niwe turiko turaganira mutora gatebe kugira ngo mwicare mudukurikirane kiganiro turiko turakorana n'umukunzi wacu Deo hamwe n'ivyo Deo tukwibarize umaze kuba ufise umuryango vyarakoroheye wamanutse mu gisagara usanzwe ufise umuryango canke vyari bimeze gute? Oya naje mu gisagara ata muryango ufise umuryango nawe rose ndi bivuze ko uburyo waronse muri kano kazi kawe ariko katumye ushinga urugo hamwe n'ivyo rero nikihe kintu ubona kano kazi kawe ushobora kubona ati kuva untanguye kugira none munsi hari ico maze kunguka muri kano kazi kawe? Aka kazi ikintu je kamfasha nuko ndarandiye gusa nta kindi nta bintu mbona by'umurengera ndakaronka cyane iciza nuko narose nkayo kuri inzu y'abandi nkariha nkarara ndiye nta bintu birebire none nivyo rero Deo urabona ko igihe hoba hariho umuntu ashobora kuvuga ati agire ica gufasha kubera ko nyakubahwa umukuru wacu igihugu aravuga ngo dukura amaboko mu mpuzu dukore kandi ngo umufuko wose uronke ico ubika uronka amafaranga ndetse umuntu wose uronke ico ufungura hoba hariho umuntu ashobora kugira ico avuga ati je nshigikire Deo ubona ko yo gushigikira mu buryo bwahe? Jewe ikintu cyo cyose ndashobora gikora ari kudandaza ibyo bintu byose ndashobora kubikora urashobora kudandaza ndashobora kudandaza hamwe n'ivyo rero tugomba dusubira inyuma abakera bavuze ngo inkuru y'umwana isubira inyuma twabonye uri n'umworozi aho usanzwe uri kurorora ico bita udupanya hamwe n'ivyo navyo vyakuje mu gute kugira ngo wumve ko wokorora? Kugira ngo numve ko nokorora utwo tipanya umukuru w'igihugu yaratubwiye yuko umuntu wari we wese akwiye kugira utuntu yoroye nanjye ca ntangura korora utwo tuntu twibaza ko twabonye dupanya kandi dusanzwe dusa neza biboneka ko dutunzwe neza kubera iki wimviye ko ushobora guhera kudupanya vyaje gute? Nabonye ari wo mutahe nshobora kuronka ariko mugabo uravuga ngo igihe noronka umutahe munini nokorora n'ibirengeye n'ibisumba ivyo. Yego cyane. None bigutwara uburyo bungana iki kubera ko hari abariko baradukurikirana batazi ubworozi bw'ipanya bitwara uburyo bungana gute canke bwira neza abariko baradukurikirana bitwara uburyo bungana gute kugira ngo umuntu atangure korora? Kugira utangure korora utwo dupanya cyangwa worore nk'utundi tuntu. Ego. Ni kuvuga biragoye kubera bivanye n'ukuntu umuntu abapanze bisaba umutahe munini bisaba umutahe munini kuko bisaba ko upanga ahantu wororera ibyo bintu. Nkawe rero wabitanguye gute wumvemwe ko ushobora gukorora utwo dupanya vyakujemwo gute kugira ngo nagerageje korora dukeyi kubera ari two narindonkeye uburyo ariko ufise integuro yagutse cyane? Integuro yagutse cyane gusa sindaronka nshobora kutwororera. Chuti bagenzi muriko muradukurikirana uno munsi twasanze tugendera Deo umwe yavuze ngo reka mpaguruke nkura amaboko mu mpuzu nkore kugira ngo niteze imbere. Hamwe n'ivyo rero numwe yafashe umugambi wo kuvuga ngo gutoragura ibikopo amacupa n'ibindi akabishikiza aho bitegerezwa gushika aho hasanzwe hari amahinguriro abihingura. Numwe rero ari yabigize umwuga aho abitoragura akabishikiza mu mahingurire asanzwe abihingura. Nawe suwundi ni Deo aho twamugendeye hasanzwe aba aho twabonye n'ibikorwa asanzwe akora. Turamwibariza Deo. None rero Deo turakwibariza wabafashe ingingo yo kugira ngo ukore ibino kano kazi kawe. Igihugu cyacu ciza cy'u Burundi gifise imbono aho mu 2040 dufise imbono ivuga ngo 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Nawe wibona he muri ico gihe muri kano kazi kawe wibona ko uzobugeze he muri kano kazi kawe? Turaguhaye kaza. Nanje muri ico gihe nipfuza yuko nzoba nteye imbere cyane, nipfuza yuko n'ico gihe
noba nateye imbere muri ibi bintu byanje nkora nifuza yuko muri icyo gihe noba mfise n'akantu ko kunguruza bino bintu nk'agakinga kabyunguruza. Ego uravuga ko uzoba ufise agakinga, tubaza ko imbono yawe atari uko wogera kuri iryo kinga. N'igihe kintu wibonamwo, igihe watangura gukora wavuga ngo jewe ndifuza kugera aha hantu, wibona herero muri kano kazi kawe muri iyo mbono bifatiye no ku gihugu cyacu imbono nziza gifise? Jewe aho nibona mbona yuko icyo gihe noba nahindiye n'akandi kazi, nkora n'akandi kazi, kubera aka kazi bizoshika kaba kateye imbere cyane. Nshuti bagenzi muri ko muradukurikirana, turi kumwe na Deo asanzwe ari umukozi, ari umupambanyi, ariko arakora. Hamwe n'ivyo rero Deo tukwibarize, hamwe n'ivyo ukora kano kazi kawe uhaye urakora, mbega nta ntambamye uhura nazo uri mu kazi kawe? Nta ntambamye ugenda uhura nazo, ikintu uhura naco nk'inzitizi tubwire. Yego cyane, ndakunda guhura n'ingorane zitandukanye mu mvo z'uko ababona tuvyegeranya benshi batwitwa bavuga ngo ni yarara, abandi ugasanga ntibabibona neza, akenshi naho byegeraniriza ugasanga harakugora cyane. Iyo niyo ntambamye dukunda kubona muri ibi bintu cyane, niyo ntambamye. Urakoze cyane. Inyungu nayo ubonamwo ni yahe? Inyungu tubibonamo ni yuko nyine umuntu ashobora kurara ariye arimo arakora ibi bintu atawe yagiye kwiba, atawe yagiye kugirira nabi. Urakoze cyane. Hamwe n'ivyo watuganiye watubwira ko ufise umuryango, ufise abana 4, abo bana 4 urafisemwe abana biga? Ndafisemwe abana 2 biga. Nigiki rero ushobora gutera nk'akamo canke gaterereza bariko baradukurikirana nk'umukozi? Nigiki abariko baradukurikirana ushobora kubasaba? Ndashobora gusaba abo babishoboye afise umutima w'urukundo akanterera ari nka kaniforome cyangwa nk'amakaye y'abana. Wakoze. Urakoze cyane, tugushimire. Hamwe n'ivyo kuko twabonye nka Vision Talk Media, nkuko twabonye usanzwe uri umukozi, tuvuga ngo turi mu gihe aho tuko turashika ku kazi umuntu umwe wese ari karakora tukamuganiriza. Hamwe n'ivyo rero nka Vision Talk Media ikinyamakuru cakugendeye kirakwemereye kuzogufasha amakaye 10 muri abo bana kugira ngo bigende neza. Tugengere dutera kamo abariko baradukurikirana, abari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, abari muri EAC, abari ku mugabane wa Afrika, ndetse n'abari Europe n'Iburaye, ko mwokurikirana kino kiganiro cyacu. Kumbure uno mutumire wacu avuga ngo arasaba uwogira ico ashobora kumufasha amushigikire. Ziko abantu bacu batadutetereza, bafise umutima w'urukundo. Yavuze ko uwo ronko tu informe shobora kumufasha. Turabahaye kamoro kugira ngo mugire ico mukoze. Hamwe n'ivyo Deo, nakaye kajambo ushobora kubwira bariko baradukurikirana nk'akajambo k'agasunika rugi, turaguhaye kaze. Akajambo ashobora kubabwira nuko mu byo dukora tudacika intege, nuko mu byo dukora tubandanya dutera tuja imbere, nta gucika intege birimo. Turabandanya nubwo abaduca intege ari benshi cyangwa havuga ati ibintu bimeze gutya na gutya, twe turabandanya ntiducika intege. Urakoze cyane, tugushimire. Nshuti bagenzi mwariko muradukurikirana kuri Vision Talk Media, tubashimire cyane. Twongere tubakengurukire ku kuntu muriko muradutera inkunga, muriko muradukurikirana, aho mugenda mudushigikira mukatubwira ati hindura kora ukuna kuriya kugira ngo bigende neza. Nivyo rero aho twabashikirije uno mukozi ariko arakora kugira ngo yiteze imbere, aho turiko turaganira. Rero tubifuriza amahoro y'Imana, kugubwa neza, umugisha bibe mu bugingo bwanyu. Amen. Turavuga ngo mugira umugisha, mugira amahoro, Imana ibaduhezagirire, mwarahezagiwe cyane.